neza mu rumwe mu kwaruka bitaho ibidukikije mukaba mwarashoboye kuronsa agashimwe mbega ni kubera iki mwatowe ngo murose ako gashimwe ngo tubwira neza na neza ibyo ari byo mutubwire n'ico mugiye kurangura imigambi yisanzuye inyuma y'ako gashimwe. Murakoze cyane. Bwa mbere rero yo kuvuga byose nagomba mbanze bwa mbere nshimira Imana ko byari byoroshye kugira ashike mu gihugu cy'Ubwongereza. Mugabo Imana yarabikoze ngora naciyemo Imana yagira irazi urabe hariya kubera ubwoba bariya Imana yagira zihezagira cyane. Bwa mbere ngo mashimire iyo Mana yanzigamye ikanzigama mu rugendo ikanamezagira ngora nari mfise tukagenda tumbera inyishu kagashimbe saki wanje agashimira kugwaruka gose cyo mu Burundi. Nabonye yuko ahubwo nawo nyene mfasha ko nagira ndabashimire uko jewe sije nakoze ibikorwa je nyene twarashimikiranye n'ugwaruka gose ko mu Burundi. Hanya nagomba ndababwire uko kagashimira kugwaruka go mu Burundi saki wanje uko sinashobora gukora bino bikorwa ndi je nyene. Rwanda yandabishura n'ikibazo nagomba shimira umuryango w'umukuru w'igihugu kuko biraryoshe kuba uri mu mahanga ukumva abantu bagutera intege iyo uri mugorane zigenda zirakubera inyishu byarangiye cyane anyejeje umutambukambi yaranyejeje mfashe kandi akanyabwira ndabashimire shimira abarundi bose kuko harivyo nabonye abarundi bafite urukundo rukomeye cyane narabibonye gerageje guha témoignage nagiye ataburyo bwinshi mfise mvuga ko ibyo ngora kugira mbeho hari mugabo abarundi barabikoze. Narayi mu hoteli ya mbere nziza ndafungura ibyo nifuza nanje igihugu Rwanda ndagikorera cyane tarugashime baravye ibikorwa ugaruka rurangura bashima ugaruka rwo mu Burundi nagiye seruki barabona yuko twitanze nanje ikaronka byanteye intege nyinshi. Ejo mu gatondo twagenda kuri umushikiranganje w'indero kubera ko umushikiranganje w'indero ibindi bihugu naronse bakujyo kuba n'amararinzi no kubana n'abakuru b'ibihugu barenga baserukiye abakuru b'ibihugu n'amareta arenga 190. Uwaza n'umukuru w'igihugu Obama niwe yavuze ati mwebwe ugwaruka nimukore mwebwe ugwaruka nimugerageze kwene mwokindura igihugu canyu nimwahindura igihugu canyu nzoba muko muhindura isi. Jewe gace bindi intege bituma nababwiye kugenda kuraba umushikiranganje w'indero dushaka yuko abana bakura bakunda igihugu bakunda gukingira ibidukikije. Bababwira yuko ibikorwa ubunya tugiye kubiguza n'icuri igihumbi sitwara dukora tura abajene igihumbi cyangwa amajana 5 ubunya muzo ngo mu kwezi kwa mbere tugiye guhindura iyindi ngendo igihugu tugihindure kibi igihugu ciza kibi igihugu nyabagendwa kibi igihugu ca gihugu abasokuru bavuga ngo igihugu c'amata n'ubuki. Nagomba kurangiza ndababwira yuko abantu bose bakunze umugambi wa leta ewe Burundi urambaye. Abantu bose nagenda ndababwira ati mu gihugu twaratanguye gutahura gukingira ibidukikije turanabikorera. Rwanda babwire rero rwaruka waje kushikira ngaha bibaze babone yuko badashoboye ngo bisuze style barashoboye kandi rwaruka rwo Burundi bwejo bagerageze aho baba umuntu wese ahaba agerageze akorera igihugu camubarutse kijya kintu kitagenda neza abone yuko ari we yafati ya mbere yuko arinda kuvuga ngo nabavyeyi banje cyangwa ngo ni leta aho azobaba akakora ikintu kikagerageza kugira kimunanire abishikirize uburongozi bumwegereye ariko amustane umunaniye abiduze kumukuru gisagara cyangwa buramatari umunaniye abiduze kumushikiranganje umunaniye ndisi y'umukuru w'igihugu azobimufashamo. Mugabo ntitwugume twiteze ngo
n'abavyeyi bacu bazobikora. Abavyeyi bacu bakoze vyinshi, abavyeyi bacu no musi aho tugeze turabashimira. Sinzi ko muzi histoire ya Mwezi Gisabo. Mwezi Gisabo abasi bari bateye Burundi bahungira mu kibira. Abasoda baramubwira ati tugiturire Mwezi Gisabo umwami w'u Burundi. Arababwira ati oya nimuhirahire mugituriye Uburundi baba amadega hoba ikintu gikomeye. Bisigura yuko Mwezi Gisabo yatwitangiye kugira uno musi tube ahantu heza tube mu gihugu ciza. Ko natwe abo basokuru bagendanye na Mwezi Gisabo cyane batagendanye mugabo bangana bariko bagukorega ibikorwa byinshi kugira uno musi tubeho neza. Nanje nagomba ndababwire gwaruka barundi bagenzanje tugerageze ino si tuyisige ko twayisanze. Umuntu wese ahereye agirageze akore kuko gukingira ibidukikije si kuvuga ngo ni gutera ibiti cyangwa kugira ikintu ibikorwa byinshi. Kajya kantu katagenda neza kononekaye uzo buri kura détruire environnement. Hama tugerageze iyi si tuyihindure. Tugerageze ahantu wese nico ashoboye nico yize nivyo n'ingaberano ziwe tuzisohore tuzerekane. Hama igihugu cyacu kizotera imbere. Hama natuzoba turiko turaba mu gihugu ciza cyakinda basokuru badusigiye. Mugana tuzoba tuko turasigiragi ku bana bacu. Kubuzukuru bacu. Kubuzukuruza nabo bazoye mu gihugu ciza kandi tuba duko twerekana akaruro keza. Naco gituma nababwiye ko shaka guhagarara cyane mu mashuri ya mato naco gituma azogenda kura mushikiranganje w'inyigisho kugira abana bakure bakunda igihugu bakibakundishe bakira abana bato niho bazokura bakora ibikorwa byinshi kandi bikomeye cyane. Ukuri imari bahezagire cyane murakoze.